karibu cyane muri Chepcom unité de traitement et de conditionnement du miel. Aha rero icyo dukora dushira ubuki ku rugero rwiza rutonona amagara y'abantu, tukashira ubuki ku isoko twahinguye neza, twashize ku rugero rwiza, twakuyemo imicafu yose. Ivyo navyo rero tubifashishwa n'utu mashini twabigenewe. Akamere akaba araka. Akanaka ico kadufasha kuraba ko ubuki twaguze ata mazi bashizemo cyangwa se batashizemo merasi. Aka niko kadufasha kubiraba. Iyo harimo amazi ca tubibona, iyo atayarimo turabibona. Ni kuvuga duhejeje kuraba yuko ata mazi arimo, ubuki bwacu aba ari sawa, tuba dusigaje kubukoresha ikindi kintu kimwe. Ico naco iki. Ico tuba dusigaje ubuki bwabo busanzwe bwifitiye microbe zabwo ziba zirimo indani. Mu kuzica izo microbe kubera ko tuzi yuko ari mbi ku magara y'abantu, dukoresha iyi kaba yita materatere. Iyi materatere ikora yonyene, ikora ifatikanije n'iyi ariyo bita defigere. Iyi defigere nayo ikoreshwa n'umuyagankuba. Umuyagankuba ducomeka ngaha, urabona ko ngaha hafise ikable ducomekamo, ducomekamo ngaha, ndacometse, ni kuvuga ncomeka muri kura. Iyo ncometse muri kura, aha akakaraka nacometse, urabona yuko kahinduye ubu kariko karaka, urabibona. Akareka bakanyereka yuko ino defigere igomba itangure gukora. Iyi rero muca ndayikoresha gute? Ca ndayiterura nkayitereka aha indani muri materatere namaze gushiramo bwa buki bwanje shaka gushira ku rugero rwiza, shaka kwica microbe. Ca nterekamo ino defigere, ca ndayiterura nkayitereka mu buki indani. Hama urabona ko hariko ibiharuro. Hariko ibiharuro, ni kuvuga nk'ubu mfashe nkashira ngaha nkatumbereza, ane kuvuga ndashize kuri 4. Mugabo bivanye n'ubuki mfisemo ngaha, ndashobora kuba mfisemo ibido 10 kuko ikicuzuzwa n'ibido 13. Iyo mfisemo ubwo buki bwinshi bisaba ingufu nyinshi kugira ngo microbe zose zirimo zipfe. Aho rero ca nshira no muri buri nko kuri 50 cyangwa 55. Mugasi shobora kurenza kuri 55. Ni kuvuga harimo ubuki bukeyi naho nshira nko kuri 30, 35 cyangwa 40. Nshira aha rero ca bumaramo iminsi amasaha entre y'amasaha 9 na 12. Haca nshomora ino defigere, haca ndindira ubuki bugahora. Aho ni kuvuga microbe ziba ziri mu buki ziba zapfuye. Aho ubuki bwanje mba ndisirete ko microbe namaze kuzica zitakiriho. Ico giheze ubuki turabona ko ngaha hariko akantu menga ni bo bwa buki bwanje. Bwa buki bwanje waburimo ngaha indani muri materatere, mba namaze kwica za microbe zose. Ca nzana irabona ko mfise izindi ntuze zagenewe kujamo ububa buvuye ngaha muri materatere. Nzana imwe muri izi, iyo natunganije neza, nogeje neza, nogeje n'amazi ashushe, nkongera nyine nkayihanagura bien. Ca ndayizana nkashira ngaha, nkugurura aha, urabona ko ari forme y'ibombo, hama nkashiramo ubuki bwanje bukava ngaha muri materatere buja ngaha, namaze guheza kwica za microbe zose. Ni kuvuga rero ubuki buba bugeze ngaha, aba ari ubuki ata mazi arimo, ata sukari irimo, atacanze na merasi, kandi aba ari ubuki ata microbe n'imwe irimo ishobora kugira ingaruka ku magara y'abantu. Aha haba hasigaye ko tushira muri za mbaraje zacu zabugenewe.
Muri izo ambaraje naho harimo icupa rya 300 g ariryo ubona iri, hakaba n'irindi cupa rya 500 g, turafise n'ububido, akabido ka 1,5 kg, akabido k'ibiro 3 n'akabido k'ikiro 1.5. Izi nizo ambaraje dukoresha, hakaba n'akandi k'ibiro 7. Kuvuga ubuki twamaze kubutunganya neza, twishe microbe zose twazishe byose, tubushira muri za ambaraje zabigenewe. Abo rero ubuki bwamaze gushika ngaha, ni kuvuga twamaze kubutunganya neza, atakintu na kimwe twongeye. Hariho abashobora kwiyumvira ngo ubuki ngo bafundikiye nk'ubuku ngo mama ashiremo ibintu, no, nta kintu kindi na kimwe tuba twashizemo, kandi urabona ni nyene naturel. Twe no kubushira gusa areta normal, tugakuramo imicafu birimo, hama tukabushira muri les ambaraje zabigenewe nziza zishasha, si vya bindi tuza kunoba hariya mu mayarara muce twoza. Les ambaraje tuguze zishasha, kandi tukabanza tukazoza n'amazi ashushe, hama tugashiramo ubuki bwayo. Umuhinga muri Breva, ni vyiza rero ko twihereza ubuki butosowe neza, ata amazi yongewemo, na cane cane ata sukari yongewemo, kuko benshi behereza ubuki kugira bifite isukari. Ni kuvuga rero iyo bahaye ubuki burimo isukari, ubishe kabiri. Ni mwiza rero ko twihereza ubuki bwemewe n'amategeko, bwemewe kuvuga BBN, kijya kigo BBN cyagize kikagira ubushakashatsi gasanga ubuki bwanyu ni sawa. Karibu rero tubahereze iwacu muri Breva, ubuki turabufise bwemewe n'amategeko, na BBN yaduhaye certificat ko bwemewe, atangaruka mbi bufise ku magara y'abantu.